Ibirori vyo kwibuka imyaka 30 iheze incungo ya demokrasi Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe vyatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange kuri Katedrale Regina Mundi. Mu nsiguro y'inkuru nziza yavuye muri Luka ikigabane ca 12 akarongo k'umunani gushika ku k'12 aho Yesu avuga ati uwunyemera wese imbere y'abantu umwana w'umuntu nawe azomwemera imbere y'Imana. Yibukije ko bokomeza ubumwe mu bavukana amaraso yasesetse akatubera imbuto y'umuvukano no kurekuriranira. Kumberera kamo Yesu adutera atunyemera wese imbere y'abantu umwana w'umuntu nawe azomwemera imbere y'abamarayika b'Imana. Twongere twibuke kandi iragi ya nyakwigendera nyine icubahiro Perezida Ndadaye Melchior yadusigiye gukomeza ubumwe n'umuvukano mu Barundi, amacakubiri agahera, mbere n'amabohera amwamwe agasamburwa kugira ngo akarenganyo kiyamirizwe, ugusezerera kahise k'injyane Burundi bukaba bushasha burangwa n'amahoro n'ubutungane kuri bose tutibagiye iterambere. Abicanyi ntibakunze ko iyo migambi ayishira mu ngiro, baramugandaguye. Tumusabire, dusabire nabo bari kumwe hamwe n'abandi Barundi sinzi bagandaguwe, Imana baronse ubuhirwe bw'Imana. Aha nabishe turabasabira, abakiriho bahinduke, abitavye Imana turabasabira ikigongwe cayo. Muze rero dusabe Imana idufashe kugira ngo amaraso yasesetse y'abavukanyi bacu atubere imbuto y'umuvukano, imbuto y'ubumwe, imbuto y'amahoro, imbuto y'ubutungane, imbuto yo gusubiza hamwe no kurekuriranira. Ibirori bikaba vyabandanirije ahitiriwe wa mbere Munyonyo gushira urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'incungo ya demokrasi n'abafasha biwe bagandaguranywe. Hakaba hatanguye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe hakurikira bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n'abanyacubahiro batandukanye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no kumviriza ijambo nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yashikirije igihe yatsinda amatora mu mwaka w'1993 hamwe n'ivyaranze ubuzima bwiwe.